Kubera iki abantu benshi biruka inyuma y'abatabakunda? Kubera iki iyo ugize amahirwe yo gukunda umuntu akenshi usanga nawe uwo muntu atagukunda? Kubera iki usanga umuntu agusuzugura ugasanga umuntu agufata nabi ariko uwo muntu ukaguma umukunda? Mbega vy'ukuri koko rwoba ari urukundo canke ivyo bari ibikomere? Muri ino video tugiye kurabira hamwe impamvu zitatu zerekana neza igituma abantu benshi biruka inyuma y'abantu batabakunda. Ariko imbere yuko dutangura, hari ibintu abantu benshi batarashobora gutahura. Akenshi umuntu ntakunda uwumukunda, ahubwo akunda uwumutera ubwoba bwo gutakaza. Wa wundi ubona yuko umutakaje woba uhomvye, wa wundi ubona ko umwanya wari wose ushobora kumutakaza, wa wundi ubona yuko umwanya wari wose ashobora kuba atakiri mu biganza vyawe. Urya muntu akenshi nukunda gusanga uri kuriruka inyuma. Nico gituma usanga hari abahungu canke abasore bamara imyaka biruka inyuma iyo umuntu atabaha agaciro. Nico gituma rero tugiye kubasobanurira neza zino mpamvu zitatu, mushobore kuzumva neza kugira ngo niwisanga muri zino mpamvu, kugira ngo niwisanga muri bino tuko turavuga, uce ushobora kuhakura icigwa. Impamvu ya mbere nuko usanga abantu badafise ukwiyubaha. Umuntu atikunda canke atiyubaha neza akunda kurondera agaciro ku bandi, ugasanga wowe ntashobora kwibona ko agaciro. Iyo abonye umuntu amwirengagiza aca yumva ko ategerezwa gukora ibishoboka vyose kugira ngo ashobore kumwemeza, kugira ngo ashobore kumwereka yuko umenga naho we yamweretse umenga arasuzuguritse, naho we yamweretse umenga nta cubahiro afise, ahubwo agerageza uburyo bwose bushoboka kugira ngo ashobore kumwemeza canke kugira ngo ashobore kumwereka ko afise agaciro. Kandi uko arushirizaho kwiruka inyuma y'uwo muntu niko nawe arushirizaho kubabara, kandi niko nawe arushirizaho no gutakaza agaciro. Nico gituma rero nashaka kubwira nuzugerageze kurondera agaciro kubijanye n'ivyo abantu bakuvugako canke kugerageza gukora ikintu kanaka kugira ngo ushobore kwemeza abantu, kuko bizotuma ivyo bintu bishobora kukurusha no kukubabaza, wibaza ngo ugomba kwemeza abantu mbere akenshi batanezwe n'ivyo uriko urakora. Impamvu igira kabiri nayo ni iyi. Impamvu igira kabiri nayo ni ikintu bita ama challenge. Hari abantu benshi usanga bakunda ama challenge. Tuvuze ama challenge ni ibibazo canke ugomba kwita mu maka kanaka yo gushobora gutuma ushobora gukora ikintu kanaka. Iyo umuntu abonetse vyoroshe manake cumenga nta gaciro afise. Ni kuvuga akenshi abakobwa na cyane nibo bakunda ibi bintu, nibo bagerageza kenshi kugomba gushiraho challenge, kagomba kwereka umenga nagukunda, kagomba kwereka umenga ntimuri kumwe kugira ngo ushobore kugira iki, kugira ngo ushobore kwihatira kuri wiwe hama ashobore gutangura nawe kwereka ko umenga uragufitiye amasantima. Nico gice gituma rero abahungu benshi canke abakobwa benshi biruka inyuma y'abantu batabakunda, bibaza ngo na ama challenge bariko barabashiriraho kugira ngo bashobore kubereka ko ari abagaciro, hama bazoze kubereka ko babakunda mu nyuma ko umuntu ata santima nimwe agufitiye koko. Nico gituma niki kintu kigira kabiri naco tukwiye kugifata nka nkama, ugatangura kwibaza mbega koko uru n'urukundo ndimwo canke ni competition. Niwitegereze neza ukaraba ugasanga ico kintu ari competition, uzoca ushobora kuvamwo, kuko urukundo nyakuri atari competition canke atari amahiganwa. Impamvu igira gatatu nayo ni iyi. Impamvu igira gatatu ni imvune zo mu mutima. Impamvu igira gatatu ituma abantu benshi biruka inyuma batabakunda ni imvune zo mu mitima. Hari abantu bakuriye mu mibano itandukanye canke mu ngo zitandukanye aho batigeze babona urukundo, aho bamwe babura urukundo. Iyo bakuze bagaca bakunda abantu babafata nabi, ko urugero urukundo rusanzwe canke urugero urukundo tumenyereye bo baba batashoboye kuruhabwa. Aho niho ushobora gushiramwo emotion nyinshi cyangwa ashobora gusanga umuntu kanaka ariko aragerageza kuguma yihatira kuri wa muntu atamukunda ko atamenyereye koko guhabwa affection. Nico gituma umuntu ari we wese akwiye kwitegereza no kwiraba, mbega muri bino vyigwa bitatu kwanza duheje kuvuga, mbega koko ni ikihe kintu kanaka cagukozeko kugira ngo ushobore gukuramwo bino vyigwa tugomba tubabwire. Umuntu akwiriye kugukunda ntazogusaba kwiruka inyuma yiwe imyaka yose, kuko urukundo rwiza ntigubakirwa ku mibabaro gusa, ahubwo rwubakirwa mu kubahana, mu kumvikana no guha agaciro uwo muri kumwe. Nico gituma rero mu kurangiza, nimba uri kuriruka inyuma y'umuntu adashaka kukubona, birashoboka ko ikibazo atari urukundo, aho kugasanga ikibazo ari gikomere kiri mu mutima wawe gikeneye kuvugwa. Kandi nk'uko dukunda kubivuga, basha ukuri kurababaza ariko kuvura imitima yakomeretse kandi kukeza imitima yanduye. Nico gituma ku muntu wese afise inzara n'inyota ugomba kumenya vyinshi kubijanye n'urukundo canke kubijanye n'imibanire canke amarelation, turabatumiye gushobora kugira subscribe canke follow canke j'aime kuri iyi chaîne aho vyakabereye ni kera, kuko imisi yose twama tubashiraho ibiganiro bishasha vyama bibigisha no kubandanya bibakuza kugira ngo mushobore kubaho neza mworohewe mu ngo zanyu, mu marelation yanyu no mu migenderanire yanyu yose muba mufitaniye. Tutubagira kugira like kandi canke j'aime kuri no video no kubandanya tugira partage kugira ngo dushobore kubandanya tuyisangiza benshi kugira ngo bashobore kubandanya nabo baronka kuri buno butumwa. Naho ubutaha tuzosubira muri video ikurikira, mugira ibihe vyiza.